izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Banje gusaba imbabazi abantu bagiye babona amavideo nagiye nshira kuri YouTube akaza nabi. Nejo hariyo twashizeko iza agapande kanyuma, hanyuma nararavye kukasiringa ndarekerana. Hari yindi kandi casanga twasizeko Mariko, hari twagomba kuvuga gushirako Mariko, mugabo dusanga haje Matayo. Ariko nyene mw'iyi minsi hari ibintu bidasanzwe byariko biraba imbere zanje bimbako, ariko ndizera ko ubu n'amaburiburi Yezu yabishize ku murongo neza. Ubwo rero aho bitagenda neza muze muri ihangana. Aho nabagiye bararaba kuri YouTube, hakaba hariho nabagiye bankebura bati mbega byagenze gute kumenga ibyo uri kuratubwira bitandukanye n'ibyo wanditse, ibintu nk'ibyo. Rero nuko biba bimeze iyo Satani ariko aritambika mu bintu kugira ijambo ry'Imana ntirigende neza, aravuruga mugabo Yezu yaratsinze. Haleluya, amen. Noneho rero uno munsi dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko ku kigabane cyaho cya 10, tuzirikana kuva ku karongo ka 17 kugeza ku karongo ka 22. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibyo kwirinda umwina witunga. Yezu afashe inzira, umuntu aza ariruka akubita ibipfukamiro hasi imbere yiwe, amubaza ati mwigisha mwiza, nokora iki ngo nze ntorane ubuzima budahera? Yezu yamara amubwira ati ni kuki unyita mwiza? Nta numwe ari mwiza atari Imana gusa. Urazi amabwirizwa: ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabe isura y'ikinyoma, ntukanyanganye, sonera so na nyoko. Nawe amubwira ati mwigisha, ibyo byose nabikurikije kuva nkiri muto. Yezu amwitegereje yumva aramukunze, hanyuma amubwira ati ikintu kimwe nico ubuze, genda ugurishe ibyo utunze byose, uheze ufasha aboro, uzoronka itunga mu ijuru, hanyuma uze unkurikire. Ariko we kubera iryo jambo arijigwa, acagenda babaye, kuko yari atunze ibintu byinshi. Bene wacu muri Kristo Yezu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero, ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ibyo kwirinda umwina witunga. Yezu aratwigisha kwirinda umwina witunga mu gihe abeshi umwina witunga ari wo watuziritse. Imana yo mu ijuru itube hafi cyane. Akarongo ka 17 karavuga ngo Yezu afashe inzira, umuntu aza ariruka akubita ibipfukamiro hasi imbere yiwe. Yezu yifatiye akayira kiwe, ariko aragenda mu bigwati hirya no hino kuvuga inkuru nziza. Umuntu kuko yamubonamwo koko Yezu ari umuntu w'igitangaza, kuko aho Yezu yagenda araca yigisha, bamwe baramubona bakamubonamwo koko mu bitangaza. N'uwo muntu rero abonye ko Yezu yagiye araca hirya no hino yigisha, nawe yumva koko akwiye kwegera Yezu Kristu akamwigisha neza kugira azatorane ubwami bw'ijuru. Ubwo rero amubaza ati twumve iryo jambo uwo muntu yabajije Yezu: mwigisha mwiza, nokora iki ngo nze ntorane ubuzima budahera? Haleluya, amen. Bana b'Imana,
yarabajije ijambo ryiza ngo mwigisha mwiza nokora iki kugira nze ntorane ubuhigwe bw'ijuru. Ryari ijambo rikomeye ryiza ryoshe na twese dukwiye kubaza Yezu, kandi rero duhiriwe duhishije. Yezu yaramaze kurivuga, twese turarizi, ahubwo turabe nimba turiko turarigendera mu by'ukuri. 18 havuga ngo Yezu yamara amubwira ati ni kuki unyita mwiza. Yezu yabajije wa muntu ati kubera iki unyita mwiza? Nta numwe ari mwiza atari Imana gusa. Yezu aranamwishura ngo nta numwe ari mwiza atari Imana gusa. Aho rero Yezu yari kabwira uwo muntu canke ba Petero na ba Yohani n'abandi bamwumviriza kugira ngo bumve ko mwisi nta muntu mwiza hari atari Imana yo mwijuru gusa. Rero Yezu, kuko Yezu yari mu ishusho y'abantu, yari yaravuye mu ijuru arazagira ishusho nk'iyacu kugira tubone ko ari umuntu nkatwe, kandi kugira tubone ko umubiri Yezu yari yambaye ubabara, kandi ko Yezu yajya nkatwe. Noneho dukunde twumve neza ijambo ry'Imana, kuko amaze kuzuka uwo ari we wese yarakanuye aramenya ati naho twamubambye mu by'ukuri twikoze ko yari umwana w'Imana. Rero niyo mpamvu Yezu yabwiye ijya muntu ati nta muntu n'umwe ari mwiza atari Imana yo mu ijuru yonyene. Na Yezu rero ni mwiza kandi ni Imana. Yezu wenyene ni Imana. Rero abantu rero cyangwa umuntu cyane se Yezu yarasiguye ko mwisi nta muntu mwiza hari atari Imana. Aleluya, amen. Turahiriwe ko Imana ariyo nziza itarenganya, Imana y'inyamahoro. Nayo ubundi mwisi abana b'abantu nta kiza kitubamwo usibye kwampana, guhemukiranira. Ariko Yezu akwigishije ukamwumvira n'amaburiburi uragira 50%. Imana yo mwijuru itube hafi cyane. Basi 19 haravuga ngo uraza amabwirizwa. Mu gihe Yezu yaramubwiye ati nta muntu n'umwe ari mwiza atari Imana gusa, Yezu yongera arahindukira aramubaza, aramubwira uraza amabwirizwa. Uraza amabwirizwa, ntukice. Yezu aranayamubwira, kandi natwe tuyategere bana b'Imana. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabe isura y'ikinyoma, ntukanyanganye, sonera so na nyoko. Urumva ayo mabwirizwa Yezu yabwiye wa muntu. Bana b'Imana, aya majambo arakomeye, reka twongere tuyasubiremo tuyagende ko buke buke. Yezu yamubwiye ati ku karongo ka 19 uraza amabwirizwa, kuko aya mabwirizwa wowe wese uzonyumviriza cyangwa bamusoma ibi bintu ugomba nawe kuyitwararika, kuko yavuye mu kanwa ka Yezu Kristo ari iwe jambo ry'Imana. Ntukice, ntukice. Turetse Ukraine n'Uburusiya na za Palestina n'ahandi za Israel n'ahandi na za Kongo no mu bindi bihugu birimo intambara, ni bangahe birirwa baricana tutitaye ku by'amasasu? Ntukice. Ni bangahe bafata uburozi bagaha abana? Mu Burundi bana b'Imana, mu Burundi hari ikibazo cyo guha amasuma abantu. Ni bake mu Burundi batarajya sumu. Cyera manumva murumva ngo bamuhaye isumu. Abantu benshi bagendana utuntu ku mapfundo y'ibikwemu kugira batamika abana babagenzi babo. Yagiye gusenga mu mwana nterure agaca muhereza akamutamika. Ariko Yezu yabwiye umuntu ngo ntukice. Uyu munsi arambwiye sinkice,
nawe arakubwiye ntukice, ni Yezu abivuga. Kabiri yongera avuga ngo ntugasambane. Murumva abana b'Imana ko niri ntugasambane, ni Yezu yararibwiye umuntu ntugasambane. Mugabo abantu benshi kera n'ukuri ubusambanyi bwarabaho, mugabo mu gihe cyahera nk'umuntu anamvuze ati Zipora yasambanye na naka, nkaba norahira cyangwa umuntu akarahira akisiba, cyangwa se bikaba nabyo, mugabo kubera byamenyekanye hari abagenda barabinuganugana, ukumva ni kimwaro, ukumva ni gisero, ukumva ni ibintu bimara amazi, ukaza kubikora ubundabunda winyegeza, ati umugore wanje akamenya ko nagiye kwa naka canke narenze ibigo nkaza gusambana nibara, canke ku rusengero bazobimenya banca amasakramento, canke ibintu bizogenda ukunuko. Mugabo iki gihe turimo umuntu asambanye n'umugabo w'uwundi muntu acagenda akamubwira nuko bimeze. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ntabyo kwinyegeza, ubu ni ku mugaragaro. Nyimba najyamanye n'umugabo w'uwundi muntu runaka, w'umugore runaka, basha duhure gusa canka cire na Matiyasi arika wowe rero wirata se umugabo wawe icyakora ibyo nanje narabibaye. Jewe nabaye ku mashari y'abandi bagore, narabanye n'umugabo, umugore w'uwo mugabo atabiyizi, uwo mugore kubera akavuga uku tukajyana inzara n'abandi bandi. Rero ntugasambane. Ubusambanyi rero hariho ubumaraya bwo kubimaraya wicuruza wo gutoza amahera, hakaba ubusambanyi. Ubusambanyi ni umugabo agenda gusambana n'ubundi mugore kandi afise umugore mu nzu, cyangwa aza gusambana n'abana b'abakobwa n'iki kandi afise umugore mu nzu. Ubusambanyi ni umugore asambana n'umugabo kandi afise umugabo mu nzu, akaza gusambana, agaja gukorera igitenge cyangwa agacupa k'urwagwa kandi afise umugabo, asuzugura umugabo wiwe akamuca inyuma. Nibwo busambanyi. Nibwo busambanyi. Bana b'Imana rero ntugasambane, ariko ubu muri iki gihe ubwo busambanyi ni bwishi. Ntukibe bana b'Imana. Kwiba usibye hariho abiba kuko babigize umwuga, hariho abiba burya rero hari igihe abantu ducaniranira imanza kutariko. Hariho kwiba wiba nyene kubera ingeso, ariko nk'umuntu yisonzeye akabona ahantu hari umuntu, ariko nawe mbwiye ko azogende gukura imyumbati y'abandi cyangwa ibijumbu by'abandi, akabona hari umwumbati agakura umwumbati ahekenya nk'uwo kabisa kubera inzara. Mu by'ukuri ari inzara agaca ahantu nyene agakura umwumbati agahekenya. Icyo si icyaha cyo harugwa nk'uwakuye igunira ry'imyumbati ashora mu isoko cyangwa aza gukindika mu nzu. Ariko ntukibe ibintu by'abandi. Nubwo navuze gutyo ntuwagi uzaza mu mirima y'abandi ngo arashonje kuko bamufashe bazomupfunga. Rero naribira ingeso rero. None iyumvire, nyimba Yezu yavuze ntukibe, wowe ugacufata umunzane ukawukura ko amagarama 100 cyangwa amagarama 5 ku kilo, wivye icyo cyane bishitse ugacupfa. Bantu babadandaza mube bikefu, muze murabahange bantu babadandaza, kubera uri kurakatura umunzane ugize umwaka ugapfa utigaye yuko wahora wiba mu bwo buryo, bizokubera ikindi kintu. Hubwo uko no kugira inama, nyimba kiro kibiharage kiri ku mahera 1000, wapfa umushira ku 1,100, abandi bariko baradandaza 1,050, wapfa umushira ku 1,100 cyangwa 2,000,
bikagura abashaka, ariko kujya kuntu katura umunzana amagarama 10, amagarama 5, amagarama 50, icyo kintu upfuye utakihanye inshuti yanjye nta juru. Ntukabisura y'ikinyoma, ntukabisura y'ikinyoma. Rero harige ndagera nkaca nibuka je umuntu nabereye isura y'ikinyoma. Nitukaba amasura y'ibinyoma, kuko Imana yo mwijuru irabitubuza cyane. Vugisha ukuri kw'ibyo wabonye mu gihe bagutoye kucyabona. Vugisha ukuri, kuko nibavuga amanyanga ukabesha ukakira udufaranga cyangwa ngo nuko zipora mukundana ugaca umengekera ko kugira ucinyize ujya wundi muntu, ijuru ntiwinjira. Upfuye utarabyihana ni gihonomo. Ntukanyanganye, ngo ntukanyanganye. Kunyanganya urazuma mugenzawe, nibyo bya bindi byo gukatura iminzane n'ibindi nk'ibyo. Sonera sona nyoko, ngo sonera sona nyoko. Bana b'Imana, abantu benshi mwiki gihe, abana benshi ntibasonera base na banyina, kandi ndazi ko mubanyumviriza harimo abana b'abasore n'abakobwa, kandi na jewe mu myaka 50 mfise, si 50 ariko iraburamo mike, mu myaka 47 ifise, ntasonera mama, fise mama canke papa ntamusonera. Oya, nawe ufise imyaka 70, 80 bifise mama wawe, musonere, mwubahe. Mugihe abandi babafata nabi bipfuza ati iyo bapfa bakavaho, sonera sona nyoko. Ko byogenda byo kose, gusonera abavyeyi bana b'Imana, ukamenya ati umuvyeyi yarambyaye ukamusonera. 20 havuga ngo nawe amubwira ati mwigisha, ibyo byose nabikurikije kuva nkiri muto. Wa muntu rero mubyo byose yari yarabikurikije kuva akiri muto. Nawe nyimba warabikurikije, Imana ishimwe cyane. Uyu muntu ngo yarabikurikije. Yeza mwitegereje yumva aramukunze, hanyuma amubwira ati, Yezu amurade yumva aramukunze, aramwishimira kuko yagendeye neza ayo mategeko. Ikintu kimwe nico ubuze. Yezu aramubwira ngo ikintu kimwe nico ubuze. Ngo yarabuze ikintu kimwe tucyumve. Genda ugurisha ibyo utunze byose, uheze ufashe aboro, uzoronka itunga mu ijuru, hanyuma uze unkurikire. Bana b'Imana, rero byari bikomeye. Yezu yamubwiye ngo ikintu kimwe nicyubuze, genda ugurisha ibyo utunze byose, ubihereza aboro, ucuza unkurikire. Bana b'Imana, iri jambo kumenga rirakomeye. Wowe uryumva gute? Genda ugurisha ibyo utunze byose, ucuza unkurikire. Reka turabe nyimba yaramukurikiye. 22 havuga ngo ariko we kubera iryo jambo arijigwa acagenda babaye, kuko yaratunze ibintu byinshi. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Wa muntu yumvise iryo jambo ryo kugurisha bya bintu, ngo yagiye ababaye, ngo aciye agenda ababaye, ajorewe. Urumva, yaciye agenda ntiyemeye kubigurisha amakurikire Yezu Kristo, ngo kubera ko yaratunze ibintu byinshi. Rero ingarutse niho twabonye hahandi kuri Mariko, hahandi muri Mariko, nubwo nasanze handitse ko hamwe ngo Matayo, kuri 23 kwari kugera kuri 27, niyo twabonye Petero yabwiye Yezu, nako abigishwa ba Yezu bavuga ati none hazorokoka abandi. Hamwe Yezu yavuga ngo biragora abatunzi kuzinjira mu bwami bw'ijuru, ngo ni nk'indogobwe guca mu zuru ry'urushinge. Rero uyu muntu arijigwa acagenda babaye, kuko yari atunze ibintu byinshi, arababara kubera kubera, 'ubutunzi. 'Bana b'Imana rero, 'uyu muntu arijigwa acagenda babaye, kuko yari atunze ibintu byinshi, arababara kubera 'ubutunzi. 'Bana b'Imana rero, 'uyu muntu arijigwa acagenda babaye, kuko yari atunze ibintu byinshi, arababara kubera 'ubutunzi. 'Bana b'Imana rero,
iyo aza kumvira Yezu naho atari kuguza byose mugakumva iryo jambo akavuga ati ntacyo reka afasha aboro, ariko kubera ko yaratunze ibintu byinshi yarabuze icyo ahitamwo, ariko ntiyabuze icyo ahitamwo, yahisemo kureka gukurikira Yezu, yahisemo kureka gukurikira Yezu, yikurikirira imana iziwe, yikurikirira amafaranga. Niyo mpamvu n'abantu bamwe bamwe bo muri iki gihe nk'abantu babavuga butumwa imana ko kitora, wumvise koko ko imana yagutoye ukanka kuyikorera wizigiye kuza gukora ubuzi canke gukorera amafaranga canke guhindisha ibintu by'amafaranga yo mu isi, biragoye. Rero ushaka urumva ijwi ry'Imana yaguhamagaye, kuko niwanka gukorera Imana uzohomba ijuru, kandi mu ijuru tuzohaba imyaka yose tunezerewe bana b'Imana, ariko mu isi ni iby'umwanya mutoya, ibaye myinshi n'imyaka 100, ariko mu ijuru hoho tuzokwama tunezerewe. Rero niyo mpamvu rero dusobanukiwe ibyo umutunzi kwinjira mu bwami bw'ijuru canke ingamiya yo kwinjira mu bwami, ingamiya kwinjira mu guca mu zuru ry'urushinge. Rero urumva ko uyu muntu yarase gukurikira Yezu kubera ibyo yaratunze, yanka kubiha boro ngo akurikire Yezu. Bana b'Imana rero, Yezu niyaguhamagara, Yezu niyagutora, uramwitaba, uramukorera, uramwumva, kuko niwamara kumva ijwi rya Yezu Kristo ugakurikira Yezu, azoguha ibyiza byiwe, azokugirira neza, ntuzorara ubusa. Ego umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza. Urabona ko